Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mberereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier kandi nizere yuko bibandanye bibafasha. Turashimiye nabo batwandikira arabatubaza ibibazo, hari n'abandi batandukanye badutelefona, hari n'abatugira ama audio bakadushingira intahe n'ukuri sinababwira ingene izo ntahe zidukorako. Nagomba kubaha Nathalie nawe abaramutse. Ndabaramukije mwese nukuri turongeye kubashimira cyane kuba mubana natwe. Ejo ntitwashoboye gutanga audio ariko hari n'abaturamukije batubaza ingene vyagenze ku mpamvu zimwe turiko turategura ibintu muzobona mu misiza, ntitwashoboye kushobora gutegura neza audio. Rero nashaka kubashimira badusengera babana hafi natwe mu mutima mu masengesho. Nukuri turaronka ubutumwa buhamya bw'abantu benshi badushimira kandi banadusengera. Ico kintu kikandemesha numvise umuntu aduteruye mu masengesho n'ibintu bitegera agaciro bene data vy'ukuri. Rero Imana ibahezagire cyane, murakoze gusura kubana natwe kandi nukuri Imana ihabwe icubahiro. Dora tumva intahe nukuri ziri ponya na cyane muri ibi bintu by'abantu bakomeretse. Hari igihe wumva inkuru zimwe nukuri isengesho murangira muramvuga ngo Mana ndazi yuko ndi umuntu, ariko ijambo rya buri yimbwira yuko ndi umu ambasaderi wawe ntegerezwa kuguserukira, kandi ijambo ryawe rikavuga ko ndi umuco kandi ndi umunyu w'isi. Avuga nti Mana abona komerekeje barahari kandi kumbure hari nabo nzokomeretsa, ariko Mana uzumfashe uce muri jewe kugira ngo n'abakomeretse bashobore gukira, kugira ngo na opportunité yose nshoboye kuronka Mana shobore kuba umugende w'amazi y'ubuzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega isoko rimwe rashobora gutanga amazi meza n'amazi amazi ari toxique, amazi mabi. Donc uko niko dutegerezwa kumera nk'abana b'Imana, kugira ngo aho turi hose dushobore gukominika ubwo buzima. Kandi nagomba kubwira ngo ubuguruye amaso yawe, Imana ikagutiza amaso yayo, ukaraba uzosanga ukikujwe n'abantu bakomeretse, abantu bababaye, abantu bamerewe nabi. Nico gituma rero nagomba kukubwira wowe uriko uratumviriza ngo Imana igomba yuko uba igikoresho kandi ikoresha kugira ngo isomoze umuti abo bose barushe, abo bose baremerewe. Rero turagomba kubandanya kuri vya biganiro turimwo, aho turiko turavuga ku vyerekeranye n'ibikomere vyo mu mushaha. Mwibuke yuko twariko twiga ku cerekeranye n'ico umuntu ari ngo mbega urinde. Turabona yuko umuntu agizwe n'ingingo zitatu: umuntu ni mpwemo, akaba afise umushaha, akaba aba mu mubiri. Rero uwo mushaha eta uba urimwo niwo kenshi apre duhura nawo hirya no hino. Uwo mushaha rero eta uba urimwo niwo iyo ugiye gukorera Imana ivyo ubaha bica ngaho muri uyo mushaha. Nimba mu mushaha wawe harimwo ibikomere, ni nko gucisha novuga amazi ahantu mu kayungiro, ariko ku kayungiro gacafuye, ibiza gusukuruka mu nyuma usanga vyononekaye, usanga bisa nabi. Rero hariyo ikibazo umwe mu badukurikira yari yatubajije, ariko aravuga ati twagomba kugerageza kwishura muri ivyo bibazo. Aravuga ngo mbega, ikibazo ca mbere, mbega ubwo ntimubona yuko baba bakuru canke abato bashobora bose gutabwa, guhebwa canke kurenganywa? Sinzi ico nataravyumvirako. Ico kibazo ni ikibazo ciza cyane kuko twarabonye yuko iyo umuntu ariko aravuga hari igihe kenshi aja mu ruhande rw'abakirisu gusa, ariko umuntu akibagira kuja no mu gihande c'abapastori. Ikintu canke abavyeyi, tukavuga abana bakomeretse tukibagira kuvuga n'abavyeyi nabo bakomeretse, canke ukavuga umukoreshwa ariko ukibagira kuvuga umukoresha. Nivyo kenshi iyo turiko turavuga burya ni réflexe iri humain, nkuko twabikoze twama turi muri situation y'umu victime, on veut toujours se victimiser. Ariko iki kibazo yavuze ni cyo cyane kandi ni ciza gose. Ikintu twibagira gusa muri rusange nuko imbere y'uko umwana w'umuntu aba umuvyeyi canke
umukoresha canke umupastori canke umuntu wese ari mu gihande ca autorité n'umwana w'umuntu, donc ategerezwa forcément ko yarahuye n'ibi bikomere vyose. Donc nk'umwana w'umuntu, waba umupastori, waba umuntu wo mw'ishengero, mwese murahura n'ivyo bibazo, murahura n'ivyo bibazo mw'ishengero. Nivyo kenshi peut-être murashobora kutabibona muri dimension imwe, kuko muri rusange umupastori canke abantu babajejwe ibintu vy'amashengero baba bari hejuru, canke abapadiri baba bari hejuru, donc biroroshe yuko batababazwa n'umuntu umwe. Ivyo vyovu mvuze umuntu umwe, kuko iyo babaye abantu benshi bakomerekeje uwo mupastori canke uwo munyeshengero mu autorité spirituelle muri iryo shengero, arababara kame, kuko n'abantu imbere yuko baba bitirirwa ibikorwa n'abana b'abantu. Rero ico nashaka tucumvikane ko forcément urakomereka. Ari kubera iki? Kuko uhura n'abantu benshi. Rero mw'ishengero abantu benshi twama twibegera yuko ntitugenda kuko turi parfait, kandi ntidusanga abantu bari parfait. Ico kintu nico kitubabaza, waba ugicakiriye agakiza, waba ari bwo bwa mbere ushaka kunywana vy'ukuri n'Imana, canke warasubiye muri église ukavuga uti vraiment j'ai une relation particulière avec Jésus, utegezwa gutahura yuko abo uzosangayo batari parfait. Umuntu wenyene agororotse atangorana afise kandi atigeze anazironka ni Yesu Kristo. Rero ivyo vyo bwa mbere na mbere twavuga yuko yaba umupastori yaba umunyeshengero bese barakomereka. Ikindi naco nagomba kuvuga, Natanael kuvuga yuko n'abana b'abantu, ni ukuvuga iyo turiko turabavuga nubwo ari abantu barongora canke turetse abapastori canke abapatiri, tukavuga kumbure abavyeyi canke tukavuga abakoresha, abo bose n'abantu bari muri position yo kuyobora abandi. Ariko nagomba kukubwira n'abakuru b'ibihugu, nagomba kukubwira wowe uriko uratumviriza yuko bari mu bantu bakomereka, kuko n'abana b'abantu. Ica kabiri naco nuko burya umuntu akomerekera ahamara umwanya munini. Nico gituma nagomba kukubwira bene da Yosefu ntabwo yakomerekejwe nabi wabo ari muri Egiputa, yakomerekejwe nabi wabo mu gihe bari bakibana kwa se. Donc nukuvuga umukozi w'Imana azokomerekera ahakorera Imana, kuko bibuke igituma dukomereka. Nagomba kukubwira amabuye ducako nubwo ashobora kudukomeretsa mu buryo bw'ibirenge, mu buryo bwo kuyagwamo n'ibindi, urumva. Ariko nagomba kukubwira ngo burya ukomeretswa n'abo muhura, mweterajisa, abo mubana. Ni naco gituma ugiye kuraba igikomere gikomeye abantu bakunda gukomeretswa ni paraporo y'umuntu babana cyane. Rero uwo babana cyane usanga ari uko bwubakanye, cyangwa ugasanga ni umuvyeyi wiwe, cyangwa ugasanga ni umwana wiwe, cyangwa ugasanga ni tonto ni tantine yakuriye iwabo, urumva, cyangwa ugasanga ni ku kazi n'ahandi. Donc nico gituma nagomba kubabwira ngo ivyo ni ibintu bishika. Hariyo abakirisu ndazi n'ubu bariko baratumviriza, usanga barakomerekejwe n'ababayoboye, ku buryo uyu munsi bafashe na decision yo kutagira aho baba bagikoranira n'abandi, nimba ari cellule de prière, nimba ari groupe biblique, nimba ari groupe iyo ariyo yose, kuko yumva yuko abo bantu bose arabaza kumuhonyanga no kumukomeretsa nk'uko yakomerekejwe n'abo bandi bari muri position d'autorité. Ariko nagomba kukubwira burya nabo iyaba kumbure nuko atari ibintu bakunda kugurura umutima ngo bahishuke babivuge. Jewe naratewe iteka, ndazi ko ariyo benshi bacavuga bati erega nawe umukozi w'Imana uri pastor. Nukuri naratewe iteka yo kuronka umwanya wo kuyaga n'abakozi b'Imana batandukanye. Nukuri hari igihe bakuyagira bakagushira umutima wabo ahagaragara, ugasanga n'abantu nabo umutima yabo irimwo amadodane yatewe n'abantu bayoboye, abantu barongoye, abantu bigeze kwiha, abantu bigeze kumara umwanya. Nukuri novuga basa n'abahebeye ubuzima bwabo. Donc nico gituma nagomba kuvuga n'ibintu bishika kandi nari mfise ikibazo kuri ico, kubera ni vyiza yuko ntabamwe dushira ikibanza c'Imana aho Imana iri, umuntu akamenya nani milimetre z'abana b'abantu. None je mpora nibaza, peut-être hari ico n'ikibazo n'abantu bibaza, nta gihe duha
ububasha bunini umwana w'umuntu kandi ijambo ry'Imana ritubwira ati ntukizere umwana w'umuntu ukavuga uti none umupasitori wanje aramfasha n'umusuperiyeri wanje aramfasha canke n'umuvyeyi wanje aramfasha hamwe usanga harimwo kuvangirwa ari umuvyeyi wawe atazi n'Imana we urashobora kubijustifia ati nibisanzwe yuko atavyumva ariko wa wundi byitwa ko mwishengero represente afise ishusho y'Imana yategezwa kuba entre guillemets niho umenga turababariye kuko ari ivyo twita ngo mwisi imi turabirinde kuko azovuga uti no ntitwavutse hamwe tuzobomana none nta gihe abapastori nibaza biha ikibanza kinini voilà je préfère kwibaza gutyo ikibanza kinini canke ugasanga bateguye yuko vyategezwa kumera gutyo kandi bitategezwa kumera gutyo ku buryo batewe bakanaruha urumva ndibuka ko na Mose ariko aratwara ubwoko bw'Imana muri Egiputa muri abakuriye Egiputa abajana mu gihe gushisezerano sombo pera mugete ebana gerageza rugire leadership uzoruha delege sache fais attention kuko uraruha nta gihe ico gihe ubona abapastori canke abarongozi bashobora kuja mu kibanza kitarico ku buryo baruha bakanatakara ivyo novuga nti ego oui et non novuga ego dans le sens yuko ngo bafise ikibanza kinini nivyo kuko n'Imana yabahaye kandi ikibanza yabahaye ni kibanza kidasanzwe kuko kuyobora ubwoko bw'Imana kandi uribuka no kuri Gahini na Abeli igihe Imana yamubaza ngo mbega mwene so ari he havuga ati ninde yangize kuba umwungere wa mwene data donc nagomba kuvuga yuko hari ico gikorwa bafise no kuvuga kuyobora abo Yesu yakoye amaraso abo yacunguje amaraso ni ikintu kitaba coroshe nivyo ariko ingorane kenshi rero ikunda kuba kumbura si yo sujet cyane y'uyu munsi mugabo ingorane rimwe kenshi ahubwo niyo suje kuko kenshi rimwe na rimwe nk'abakozi b'Imana uruhara twese dufise natwe turayikorera uruhara uhereye kuri bishop kuri profete kuri apotre kuri evangeliste kuri enseignant bose objectif dufise niyo guranga Yesu niyo gupointa abantu kuri Yesu kuyobora abantu kugira ngo baje kuri Yesu aho rero kenshi ikibazo gishobora kuba ni ikihe nigihe umukozi w'Imana yacitse alpha na omega kandi kenshi ikintu kiba ngaho abari karakriya ibikomere domene y'ibikomere ni ukuvuga abari karakomeretsa abari karayobora kuko ntashobora kubasatisfeza ni ukuvuga bazokwamara abantu babayeho ubuzima novuga butari rempli butari comble kubera iki kuko inzara n'inyota bafise ubona ashobora kuyikombla muri ico gihe rero baca bakriya une certaine dépendance émotionnelle ugasanga ikintu cose uri kuracamo guhanuza ni nko kujya abavyeyi muhanuza canke umugenzi canke nta gihe rero umuntu aca créer une certaine dépendance irengeje ku buryo hageze yuko ibintu bimwe bimwe bitandukana ndibeze ko n'Imana ihoriza n'amasaison exprès kugira vy'ukuri ducuke no pa kubana b'abantu ngo tubatuke mugabo dukure ducuke turondera Imana est-ce que si ico gihe abantu bashobora gukomeretsa muri ivyo bihe cyane iyo turiko turavugana cyane ivyerekeranye n'igikomere cyo guhebwa no gutabwa ivyo bikomere kenshi birakunda kugaragara muri aba bakozi b'Imana ndibuka nta n'imisi 5 iheze twari kumwe n'abakozi b'Imana turiko turavuga badupartaja bavuga ama experience bacamwo ikintu cyantwengeje nuko umwe yavuga yuko yari considéré comme un garçon de course no kuvuga chaque fois bamukeneye yari taximan yari infirmier yari umuyaya yari umuboyi yari vyose no kuvuga akantu kose gakomye ari ubuzitiro bamuhamagaye saa 9 y'ijoro asenge agere no kuvuga hari igihe rimwe na rimwe abantu nukuri utaba warashizemo novuga ikintu cyo kubereka limite nukuvuga kubereka uti jewe ndafise ico nofasha mugabo je sindi alpha na omega hariyo alpha na omega gukuza abantu tubakuriza muri Kristo Yesu ndibuka hariyo ijambo Paulo yabwiye Timoteyo aramuga ngo fais l'œuvre d'un évangéliste ngo ukore igikorwa c'umuvuga butumwa kandi ico gikorwa kuko Timoteyo
ari umupasitori mu ishengero ariko aramubwira akore igikorwa cya evangelisation si ukugira kenshi tuvyumva dans le sens yuko evangeliza abantu batarakizwa ariko l'évangile n'est pas seulement pour les non convertis il est pour tout le monde na cane cane abo mu ishengero kuko nubwo twitwa les croyants hariyo domaine aho utarahishurirwa Yesu hose uri non croyant ni ukuvuga uri cyane mwigisha muravutse ubwa kabiri ariko hariyo sfere mu buzima bwawe utaratahura utarabohoka utararuhuka aho rero niho abarongora abandi bahamagariwe bose kugira iki bahamagariwe gusunikira abantu bose gusa na Yesu ariko dusa na Yesu kuko tumeze nkawe twamuravye hama ndakunda ikintu nakunda medita mu mwanya wahera Imana ni igitangaza tumaze iminsi tuvuga yuko icyaha gikomeye ni idolatry ni ugufata ikindi kintu cyangwa uwundi muntu ukayigishira mu kibanza c'Imana rero rimwe na rimwe abakozi b'Imana hari ahantu bakomerekeye kuko bafashe ikibanza c'Imana bakijamwo hariyo n'abandi bakirisu bakomeretsa abakozi b'Imana kuko bafashe ikibanza c'Imana bagishiramwo ba pastori babo nagomba kukubwira uri pastori uri umuvugabutumwa cyangwa uwo twitwa en general umukozi w'Imana cyangwa uri umukirisu tanke abantu bataramenya ikibanza cabo urazi ya ndirimbo duhora turirimba acheni Mungu aitwe Mungu turongera ko acheni na mutu aitwe mutu donc ni ukuvuga iyo utaretse ngo Imana ibe mu kibanza cayo ikintu kiba niki nuko hacaba ico kibanza ca idolatry nayo ariyo nkomoko y'ibikomere vyose vyoba ni naco gituma burya l'opposé idolatry ni adoration donc nico gituma Yesu yavuze ngo datarondera les vrais adorateurs abamuhimbaza mu mpemu no mu kuri urumva ni naco gituma niyo turiko turavuga ibintu vy'ibikomere tuvuga ngo abantu bahinduke nagomba kukubwira burya ntushobora guhindura comportement y'umuntu utahinduye objet ya adoration yiwe reka ndagisubiremo donc tant que l'objet de ton adoration n'est pas changé ton comportement ne va pas changer ni ukuvuga kuva utarashika mu gihe aho ico uhimbaza mu buzima bwawe kuko burya ubuzima bwacu bwose turabaja b'ikintu turahimbaza ikintu kuko ico uhimbaza burya uri umuja wacu nimba uhimbaza abakobwa nimba uhimbaza amahera nimba uhimbaza abagabo nimba uhimbaza amazu nimba uhimbaza mariage nimba uhimbaza abana nimba ico uhimbaza cose washize imbere uri umuja wacu kandi kuri umuja wacu nico kidikta comportement yawe nico gituma rero dukomeretsa abandi kubera ico twadoha rero kugira duhinduke ntidukomeretsa abandi no guhindura l'objet de notre adoration amen numva tohereza ngaha ikindi naco tuzokivuga mu yindi audio ikurikira Imana ibahezagire ntimutinye kutwandikira twagomba kurangiza dusenga data ndagushimiye n'ukuri kuko uri Imana idufasha kandi tugendera ndizera yuko umuntu wese ariko arumviriza ngaha kino kiganiro aza gutahura ubwiza ubunini ubushobozi bwawe ndakwinginze usubize ikibanza cawe mu buzima bwacu tubohore dusubize ikibanza cawe mu buzima bwacu dusonere abadukurira abaturera abadukoresha abaturemesha mu gakiza abakozi bawe ariko dati bwa mbere na mbere dusubize ikibanza cawe mu buzima bwacu batubere icitegererezo ariko ntibatubere Imana yacu turabigusavye Mana ukiza umuntu wese yababajwe n'ivyishengero atahure yuko si umukozi w'Imana yamukomerekeje ahubwo ni watatahuye ahubwo atahingize no kwizera kukubona Mana ndasavye ugendere n'abakozi b'Imana baba baranakomerekejwe n'abanyeshengero Mana ubagendere ubibutse yuko ikibanza cabo nico kuruhukira mu binwe yawe data no kwereka abandi icuri vy'ukuri ubishigo hejuru Mana turabigushimiye mu izina rya Yesu amen Imana ibahezagire cyane mugire umunsi mwiza amen.